ya uyu motari ko yafuruye afande aramufashe zana dokima ngaho afande ndaguhaye mwiriwe dokima zose ndazifise afande ntugire ingorane ariko ndagusavye umbabarire ndazikwereka mu nyuma kuko ndihuta cyane wewe nyereka dokima nta bindi afande ndakuremesheje je vraiment ndakwije ivyangombwa uza gusanga bikwiye uvuze ngo byose birakwiye ego birakwiye ariko gafande ndagusavye undeke vraiment ngende naho uvuga ko byose bimeze neza ehera abantu wambaye casque afande nivyo ariko reka ndabisigura nukuri napanjitse mu mutwe ngiye kudepoza ibintu kandi nacerewe ndagusavye afande ngende nacerewe ico ni icitwazo si icitwazo afande nukuri byancanze afande vraiment ariko ndagusavye nukuri undeke ngende nacerewe gose ni ukicihuta mu buzima eka kabisa kare ahubwo ukuyamande afande amande vy'ukuri nta mahera mfise y'ukuri hamande kubona utashize ko casque yo singorane yiwanje okay shira iyo moto yawe ku ruhande ariko gavande kuko nenda bikubwiye ndagusavye ngende gushikiriza ibi bintu by'abandi ngiye hajya hirya ncangaruka ndabitunganya ndakwinginze afande umviriza siga iyo moto yawe ngaho usigarane nayo madokima yawe uheze ubidepoze hanyuma ugaruke nyarutsa kandi afande ego ntacu reka ndabikore okay uza kwisanga ngaha nta ngorane afande yajinyitse ndakurahiye aramukorera ko mpaka yashe yaragiye gutanga iki sinindya canye afande mukanya gatoye ndagarutse afande ariko ararabi yarengera aho usanga yibaza ko amuhenze amutipa arashitse aradodoye ndakurahiye bati ninda dodoye madamu murakomeye kuje masaha ndasavye imbabazi kubona nacerewe nari ndabazaniye bya bifungurwa mwa komanda wategerezwa kuba uri ngaho imbere y'iminota 45 ibagira rero kuko umwanya wo kubitanga wazo warenganye oya reka ndagusigurire usigurire iki iyo ni ngorane yawe oya ye madamu nukuri ni munyakirire bava bankata mahera nukuri ngaha baca bakata umushahara wanje oya bisubiza inyuma ndabitwaye naho nta n'igiceri ndaguha oya nukuri ntubikore utamaye amahera baca bayakura ku mushahara wanje nukuri ndakeneye amahera ndabigusavye iyo ni ngorane yiwawe si yiwanje kubera iki wemera gukora akazi utazoshobora urabona ivyo wakoze okay ndagusavye imbabazi kuvyo nakoze mugira umunsi mwiza madamu dabira wa mutipe acitse intege ndakurahiye urashika mu gihe nkiki ya birakomeye cyane umutipe biramucanze aho umushahara barawukata umutipe ariko araharura araba yo yahomvye hirya yiwe naho ndabona umutipe ariko aregeranya udukarato ko mpomvye gabasha nkora iki bose nza kumubwira gute none afande nukuri Jesse ndiko ndagira ibihe vyiza makanya gatoya afande ndagusavye iminota 2 banze nduhuke okay utevye nakazi kawe jewe ngoma ndangize akazi kanje mu minota 15 naho kagatipe kariko karegeranya ibipukuru ndaguhaye mwiriwe namahoro peti wifuza ko no gufasha iki hari ico gufungura wogira ukakimfashisha inzara iranyishe reka kumugora iyo ni komande afisa hayijanye ego afande niko bimeze ariko umbabarire reka ndiko ndabukundi kuntu nshobora gukora mu vy'ukuri nkeneye amahera kuko nahomvye wihangane cyane ndakwinginze nukuri mwana mureke yakubwiye yuko ariko arakora mubise yikorere genda
ariko afande nukuri ndashonje kuva hirya y'ejo sindafungura inzara irambaze. Urazi none ico uriko urakora muri aka kanya ico ni icaha gihanwa n'amategeko, aho ushobora gukwegera abavyeyi bawe. Okay afande. Gatipe karamerewe nabi kabisa, gasigaye kagenda karica kobasha. Uwo mutipe nawe ati ndagwanye nabi basha naho nahomvye. Aho uyu muhungu sinomuhiza indya vrema kazirira. Ibi bintu ngize sivyo vrema. Ndamenje kwiminga umwana. Allo Peti? Oui. Mbabarira kubona nagufashe nabi mu kanya gaheze sindakumvirize. Akiriza imfungurwa uzirye. Oya mbabarira nakugoye. Wavuze yuko umaze imisi 2 udafungura, siko? Nivyo none? Kuva ejo nturafungura? Nivyo, kuva ejo sindafungura. Nagiye kubirondera hariya mwiyarara ndabibura. Kubera iki wagiye kubirondera mwiyarara? Kubera abantu batagomba kumpinga. Kenshi ndabibasavye ntibabimpa baca bashima kuja kubita mwiyarara. Hanyuma nanje ngaca nja kubitorayo. Ivyo nivyo Gapeti? Nivyo. Ndababaye cyane kubona nakubwiye kurya umwanya waheze. Akira rero izi mfungurwa uzirye kuko uri umwana muto. Zakire ndakwinginze. Oya ntazontwara. Singomba kugushira mu bibazo. Oya we ntugira ingorane. Akira. Je ndiyaranja ukuntu ndabivamo. Okay, ugira akayabagu rero. Urakoze Imana iguhezagire cyane, kandi ndazi yuko Imana iri kwiranyumviriza. Urakoze cyane. Agapeti kagomba kabisyomore gabasha. Umutipi cyari ku mutima kirururutse. Ati Imana ishimwe ho Agapeti ndagahaye indya kabisa. Ivyo kurya biraryoshe basha. Gukora iciza biraryoshe basha. Mutipa ati shimwa Yesu haleluya. Ndizeye Mana ko nibindi biza kugenda neza. Ubuho rero umugore ngira ngo agomba mukubite ko yarunguriwe. Musore. Oui. Ubu naho habaye ikiga basha. Nagomba ndagusaba imbabazi kubona nakubwiye nabi. Bon. Ntugire ikibazo. Oh, twese biradushikira. Nukuri n'umunsi uranyigishije ko dutegerezwa guca iminyororo. Iminyororo? Ugovye kuvuga iki? Ndi kuvuga ngo iyo hari umuntu yakugiriye nabi, nawe ugerageza kugirira abandi nabi. Ariko wewe uko ubikoze mu buryo butandukanye cyane. Ego okay. Ibihejeje kubera ngaha muri kumwe n'ujya mwana vyantangaje n'ukuri. Oh, murakoze cyane. Mu vy'ukuri dufise ubushobozi bwo gufasha abandi. Nivyo nanje niyumvise nk'ubushobozi bwo kugufasha. Unkundire unyakirira kakana. Zamfungurwa ndazirishe hanyuma ayarenga ko ndayaguhaye. Oh, urakoze n'ukuri. Ntuzingene nari nkeneye amahera. Ndagushimiye cyane bivuye ku mutima. Ubu ndatahuye igituma wari wacerewe. Ikindi gihe uzogerageze ube ku mwanya. Nukuri ndakuye icigo. Okay, bye. Oh, bye. Urakoze cyane. Mana yanje urakoze. Umutipa aragiye nezerewe wampaye inka. Afande, okay. Mbega wambwiye ngo amande nangahe? No munsi nta mande nca abantu mana. Afande nivyo? Ego, akira dokima yawe. Ibikorwa byawe biravuze gusumba amajambo. None gafande urandetse ngende nivyo? Ego cyane. Afande ndagushimiye cyane nukuri. Okay, nabonye ivyo waciyemo. Wafashije umwana yarashonje. Isi ikeneye abantu nka wewe. Ndagushimiye afande. Ntuzi ukuntu ibi binezereye. Ariko rero
wame wibuka kwambara kasike. Ego cane murakoze. Ni ku bwa sekirite yawe. Imisi yose nzokwama ndayikoresha. Mbega hageze ikikubako utambaye kasike ubona vyoca bigenda gute? Afande ndakengurutse. Okay, unyonge ukurikije amategeko. Afande aricomokeye. Mutipe nawe sinzi umutelefonye. Yasha ni bose wiwa mu telefonye. Alo? Alo? Ma! Uno munsi hambaye kwigitangaza. Ndazi ko wari kuransengera. Urazi none byashikiye gama? Fisi inkuru y'umutsagazaga. Narose amahera ya miti yawe. Okay, mu minota 30 nzobashitse. Ndagukunda ma. Okay, turasubira. Mutipe ko ararondera amahera yo kuvuza nyina. Umvise impanuro za Afande aciye kubitako kasike. Umutipe aricomokeye. Sije no hahera. Naho wowe uri kuraca mu bibazo. Nubutse ico wofasha abandi kandi kigahindura ubuzima bwabo. Kugira impuhwe, kugira urukundo, gutanga, ugatanga n'umutima wose bizana umugisha. Ivyo ni wabikora, bimwe vy'iwawe vyariko biragenda nabi, bizoca bigenda neza. Zigira ati ni wafasha abandi kuronka ivyo wipfuza, mu nyuma nawe uzoca uronka ivyo wipfuza. Nitwitaho gufasha abandi, Imana nayo izokwitaho ivyacu. Mwibuke gukora subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera. Reka rero twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibuke gushigikira wa mugambi twise tubana amahoro. Muri uwo mugambi ibi mubona turiko turabakinira twifuza yuko bikogwa n'umugwi w'abarundi twashizeho. Ivyo rero kugira ngo bishoboke namwe mubifisemo uruhara. Umuntu wese ahezagirwa n'izi bonus tumusavye nawe gukura amaboko mu mpuzu agira ico aterere uko ashoboye. Imana izomuhezagira. Turabipfurije Noel nziza mwese n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2025.